Kikererio persone icyo kintu hazi cyo kivuga Kikererio ni ururimi rwawe ndabwo igifaransa kuko umaze kucyumva mu kirundi bacha bavuga ngo nta utinyi intambwe twende turiko turiga rero oya nta bintu tubuze nta bintu no kwibana umwana w'ingende nta munezero atarozi papayi nta munezero umwana w'ingende we umwana w'ingende we umwana w'ingende nta munezero atarozi papayi nta munezero we umwana w'imbata umwana w'imbata ariko usubira n'ibyo ndiko ndagira nawe ngomba kubisha ugomba kubisha umwana w'imbata nta munezero ataronse imisiba nta munezero Yaganawe TV. Odi. Oui. Odiga. Muri bande? Ai, ngudari prem. Hey. Ekaze. Karibu cyane. Mwamazi. Mara cyane. Mara. Yumva. Aho kamazisha ndakirigwira. Yego neza karibu. Cyane mutaye mu cyane. Bimenyereye. Yego. Yego, bo musanze ariko ndafata amazi. Sinzi ko namwe rero ko tusanze wambaye neza warubitse ko tuwutse. oya, yego, sava. Hanyuma yego, uva jewe narifise programme ahantu agasembere gatonya. Ariko ko mukiri mushika ntakintu agifu. Oya. Ati kugira shike nga mushesha. Wabushe. Yego vra. Gada gusanga ni wawe. Yego shaka mukama. Ndazi amakuru wagize ndaguha amazi. Zimana reka. Yego reka kuzimana. Reshe. Sa. Ngwano. Ndafise abana. Ndafise abana bakuze. Ndabira impuze ikirahure tuzimana mushitsi. abantu benshi bazi ngo amazi nk'igihugu gusa ariko ishyiramo ivyeyi abana amafanta abana amakoka ibiki wenge biryoshe bazaza bazihara bazazizo mu bibangabanga urakoze mwana urakoze cyane ntabwo twubara kwakwanya aho hanze aza kugenda afunguye bajya amahera y'igihugu bajya amahera y'igihugu twe turafungura kuko twebwe dufungura ibyo twirondiriye ibyavuye mu maboko yacu abanyonora itunga ry'igihugu baribura yego bakoresha mukuru ni sawa yego meze neza Jackson, bonjour, bon après-midi. Si vous avez mangé, c'est très bien. Ça va bien. Yego. Yafunguye parto. Okay. Uranatugaburira kandi uratuzimana. Je ndabazimana kwa mukurukuru nta kintu na kimwe mushobora kuhabura. Muteza kuronkaho icyo mufungura. Niba ushaka inyama ndaguha. Ushaka isombe ndaguha. Ushaka ibiharage ndaguha. Ushaka irengarenga zonyene ndaguhereza. Irengarenga. Okay, nakarengo nizo ngo zongeza amaraso ariko n'ubisi bapfuka. Umva je ntamashe. Reka turabe. Aga amaraso yawe uraraba neza azohava aseseka. Niba hageze mu nzara ahazohava koroka. Rero guys bakunzi bayaga nawe TV muratubona twashite kwa mukurukuru aho twumva turabe ubuzima baye mu mbega aho ntibamubona canke bamumva ngo nyine mukurukuru basi muhiraho wese basi abahehe basi timuhatwereka ahantu abo n'umusiye twabazanye
aha ni muhiriwe turi urabona ko hari iyindi kipe ariko nayo twamusanze nubwo yari afite abandi maporogaramu yiwe agomba yigira nawe bababariye cyane rwose urugo rutagenderwa n'abashyitsi nta n'icyo ruharonka none gukurukuru ngaha usanga uri ba mbona ari inzu nini sinzi mbega jewe ku bisanzwe hano mbana n'umugore si umugore w'uwundi muntu umugore wanjye gaca mbana n'abana n'iwanjye hanyuma rero gaca mbana n'izi ntebe zose ndaziba izi ntebe none izi ntebe muba mubanaga nakubaja abantu wari nkabagira abantu tubana none nk'ubu unye baje kumbaza ivyo ntunze umugore sigenda mutunze abana sigenda batunze izi ntebe zigenda zitunze n'akabati gashe akaba n'akabati keza cyane bakabona akabati na frigo nziza cyane nkagira na frigo nziza nkagira rero n'amazi ngaha urabona akwavi aha dushaka tunywa yashushe tukanywa akanye byose barakumpagaze neza abafise ni bassin ni nyinshi ahanye izi bassin batizanye hano hari izindi ziri ndani hariya mu gikoni ndetse bassin zishika 12 hari n'iki bassin kinini mugora aho anyogerezamwo pardon arakoze yego anyogereza mu bassin yego nicaye kujya kwa kabebe akazara iyo bassin kwigwamo niki bassin kinini cyane akazaragira gutya agasubira ngo koko yagira gutya akaguru ego bayo neza ni usane ibintu bikomeye cyane amakanya agana kubwire hano ndabana n'inyenzi harimo inyenzi hano nkabana n'ibiburuburu ibiburuburu n'ibintu ugomba kumera nk'imiserebanya bijya rero navyo biriho ibiburuburu kandi biriho biraza nyene bikaza bijya gutera mbere kandi ibiburuburu n'imiserebanya biza bije kurya imibu hari birahari navyo birahari biraza nk'imijoro mw'ijoro niho bibonekana cyane rwose hama hariho n'imibu ibi hose imibu yego sinega kuyivuga ndaza kwinjiza yatangora nta kibazo bafise umusegetera imisegetera mbere myinshi cyane kuko urumva ndafise n'abana umugore wanje ni hari ariko ararondera twa tuntu duhava dufungura baza kuza hejeje duca dufungura neza cyane amare twatije kuramutse neza ukomeye ubayeho bisanzwe hakomera igisahiro kumeze neza basi jemeze neza nubwo nambaye ipantaro nkabara n'umupira by the way wambara neza muhira none no kwambara nabi oya n'umupira wari ubizi ko tuza kuba ntabyo nabizi iyo ndabimenya nari kwambara bukari akarato keza cyane niho wambwiye ko urarura kina amakomedi haragutse hameze neza ntacyo babaye urarura kina mw'ijoro yego cyane suko turasikangaza cy'umuntu reka ndakurabire ku bintu maze kuvuga ni byinshi kandi byiza aratemba kuva ariko aramanuka yewe acengaha bica acengaha gahita aroza umutima abandanya agaca ajya ku mahara akoza agaca abandanya amazi y'inyuma arimo ibindi bintu ntugire ntagaye n'aya none baye kumbwira ku ibombo ngo umwakwa akwavi kandi hajya abantu benshi ntibazi icyo bisigura oya si akwa la vie kwaca biteranya rero akwavi akwa la vie ubuzima ni iki none cyo cyumva akwa la vie ni akwa la vie uzokigenda abantu kandi wewe wigeze kumbwira yuko yo guheza amashuri kaminuza kandi uzoshobora umuprofeseri zose urabisigurira abana ubigisha ibintu baba batazi akora jewe nkiri umwana abantu bose bize mu za hariya za
gushika mu za 90 kuva muri 90 utera umanuka ni ukuvuga 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 abo bose bizeye muri iyo myaka oya ariko ndagusigura kugira ngo ubyumve neza ega si bimwe oya none ushaka kugira umuntu 80 wachukua ngo 85 oya 80 85 91 92 nivyo nyine bacabona ko bitandukanye nk'akarorero rero jewe ico gihe twaragenda hari ikintu twakina bavuga ngo kikereriyo bagaca ngo persone kikereriyo persone ico kintu bazi ico kivuga kikereriyo ni mu rurimi rwawe d'abord igifaransa kikereriyo abana bagaca haza umuntu imbere akavuga ngo kikereriyo natwe ati persone agacisha baba kari mu kirundi agaca bavuga ngo nta utinya intambwe ngo nta n'umwe hamare agaca urumva rero nyuzuriza ndabirindire reka nyine agaca yaza ngo tugaca twiruka dusanzara no matwara twabana nagenda kuvuga ko ico kintu je nagiye kukimenya ngeze mu cyera kimbire nawe gerageza uronde kikereriyo persone kikereriyo kubisanzwe nivyo rero ndiko ndakubwira uzoturigisha abanyeshuri rero ega nturagaheza niko ngomba nakubwiriye n'igifaransa rero ico gifaransa baraconona ku buryo hariho n'abahejeje hariho n'abatama benshi bize mu za 70 bavuga ico kintu gushika umunsi batakizi bavuga ngo qui crée le lion qui crée le lion wacumvira kare niyo bavuga kere baca bagifatanya ngo kikereriyo kuko umaze kucyumva mu kirundi baca bavuga ngo nta utinya intambwe twene turiko turiga rero oya nta bintu tubuze nta bintu nuko kwibana nuko rero hariho n'ikindi kintu rero agenda kubwira gisankoro ni iki gisankoro nk'uwakubwiye tujya mu nitwa gisankoro bakubwiye ngo gisankoro ni Alexandre ni izina ry'umuntu uzozumva ko gisankoro ayo mazina rero ya gisankoro yariho muri iyo myaka nyenda kubwiye je ndi umwana ndaza abantu bitwa ba gisankoro nagiye kumenya ko ari Alexandre ishize muri cyenda none kwimenya none gisankoro bakoresheje ndabizi ko abarundi nyene bavuga ko cyowe byaba uri uri byabe gisankoro na Alexandre nta na hamwe bihwaniye ariko nuko niko mbwira bugeni yawe ni bugeni oya kila kesa nawe usiniangushe nuratanze nzi ni yica bugeni ni Eugenie Eugenie yo Eugenie Eugenie yagusicho kirumvikana kirumvikana ndeka ndakuyicaye basi Yohani nawe awe nabyo karumva rero kuyateka ndakuyicaye urumva icyayi nagibuhaye naha rero niho natsi ndaro urazi ko bavuga ko tuzoba mw'ijuru ariko jewe ntavyo niteguriye oya no kwimana kubera iki jewe nzoguma aha ku isi niho nzoba imana yandungitse ngo nze ku isi gukorera isi ndahavyarira abana norore ndime abana banje bazoronka ivyo barya n'ivyo bambara hama uvuye ku isi naho uvuye ku isi ni mu kinogo ukuzimu bizoba bihereye aho bizabiheze oya bizabiheze reka bizabiheze bavuga bati mw'ijuru hari ingabire kandi hari abantu batazi kuririmba baririmba nabi ugasanga ndafise umugore umugore wanje yarakijijwe
arasenga mugabo n'uwo ubwe atiririmba akaririmba ntashobora no kwambara amarori gusa agakwita ko amarori agenda arazungazunga bucanye bagiye gusenga bamwe atiririmba hawezi nigishe kuririmba bavuga bati mw'ijuru hari ngabire iryo shyo niryo nyinshi cane zabayobotse mumireko gakiza kanyu mwawe mumatangura abaniza wumva mw'ijuru hari ingabire mumireko gakiza kanyu mwawe mumatangura nari wabyigiye twebwe kubera jewe ni umukozi w'Imana urazi ko jewe nsanzwe n'umupasitori umupasitori mu Kirundi ni umwungere ni umupasiteri nico gituma rero twararonse ingabire yo kuririmba indirimbo zitandukanye hariho n'ikindi kintu ntuzeye hajya ariko aravuga ngo uzumva abantu baza ngo turakwirukira duhagarikire nyina mweranda w'Imana ubukire bwacu ntugabisabisho byacu amacumbi kivuge neza ucu ugivuga uri imbere y'Imana turakwirukira duhagarikire we nyina mweranda w'Imana none kumegane wikorara igura muri aderesa kubikora mubona turakwirukira duhagarikire wewe nyina wa mweranda w'Imana ari imbere yacu nawe acanya ukaca bishira umuhungu wiwe ati yantumye noneho zivuga ngo turakwirukira duhagarikire wewe nyina wa mweranda w'Imana asigara mu nguni ariya abari amufuruka kujya baravye pembeni nawe niyaduga kiturani y'umwana wiwe aza bamwe n'umuntu yakunyagora ibyo bintu rero navyumvise neza nico bituma bibona benshi batwishukwa jene nzi ko zasanga abantu benshi kubera nyine uri mu kuruguru twenza abantu nuko ndashaka kumenya nimba ari hashashuba canke abantu batakumenyereye naye canke ko bagufata bakwakira aha mu iki kibanza mubaye uravuze neza cyane ahantu ntabwo ari hashasha ahantu usanzwe mba gituma abantu benshi rero ushobora kubona ni ukubera ntari nababwiye yuko muza kuza ahantu ubu madame ugenda akababwira ati genda bamukukura ariko atazi igana cyo gutwenza ntitwubakira nta n'ikintu na cyose usa no gukora hano induru ikiba nyinshi baguma batwenga bavuga urumva rero utari kubakora ikiganiro nta bindi bintu batwenza ugafata nk'umunsi ukavuga ati reka ndabatwenze baryoherwa ibyo naho ndabikora mugabo nasanze bwari ubujuju kubera nta na kimwe ninjiza nta na kimwe rero ndabikora ariko ndinjiza abarundi rero babwiye ati njyana igihumbi umuntu we n'amata ntibaguha wewe nta kibazo na kimwe wewe warambye ati umunsi wose uzakuramutsa muhira gusa nitwa twahaye umunsi n'isaha nene ndabizire kuzoza hama kandi nasanzwe ndabazi yuko mutera gitumbuka mubwire umuntu ngo ndaje byabe nakubwiye iyo menya yuko uza kwambara bukare wewe uco sana ashizemo umuziki Kongo baje kuri Kongo bancha no usani ko natambaye mama kuza kuno yo mama upendana yo mama pusa kuno kaude kiki nawe kubwiye none musange byabaye kaude de simba ni imponzi yo ushaka ibindi mpa mahera cyo iyo cyo ni imponzi guhoza gusa tutaya mahera batukura muzanya mahera no bakorera byinshi cyane nyine yego vramo yego ubu ni apeni après izagera nzo ni experience unacharimo kullu kandi nanje simba ngaho tabaye experience yego cyane hama ndakwaze nagize gusezerana ni bien wegamira aravuga ba uhava wibaza mu muhiri wanjye si wacu bakunyiruka yo hari ikindi kintu ngenda kubwira kubera uno munsi
ntuzosubire kurengana udaciye ku ndamutsa none ahabonye bro wahabonye kandi wari ko twakira neza abantu ndabyumva naguha amazi akanya hanyingoranye wajuje mbega marayanikira kuzuba by'amazi uyanikira kuzuba reka basha nukuri ko safety ugashasi yo manyama kandi nziza hari ikintu utabonye fibwe wagisa n'ibitambara by'amakosa subiramo witondora yako najanishije kandi intebe oya byose ndi imvukira baba kuko imvukira bapfa bakenya uzosuzuma ubwira babimvukira usanga bakenya numa kwijana atunga abantu baje bava bazi bituma imvukira ubwa mbere aratinya gukora kugira ngo aronke amahera aronke ubuzima par exemple ntashobora kuyora umwavu ngaho kubera inasenge abaraho bafyawe babari ngaho bashikiwe bene wabo banyinabo base wabo uzona rero akabwira papa wawe ngegera wa mungu wawe yasaze we ko yori yarara urabyo so gacaza yiruka ngo mwana byo urimo nibi usubiza ntasoni uvyabuza babikora ico gice biri ubwoba bakutinya oya gusaba bavuka mu muryango ukiza nazo rero cyakuyagira no kudashaka kunyumva imvukira ishobora kwemera gukora urantunga imvukira ishobora kwemera gukora ibintu bigayitse kandi ibyo bintu bito bito bigayitse nibyo bizana amahera reka ndaguha akarorero mbere uko ahantu bita Gihanga iyo ni true story nshitse Gihanga ndabaza ati je ndashaka inkoko norora bacambira bati ushaka inkoko uragenda mu Nyamitanga rero ni muri komine Buganda intara ya Cibitoke rero nagiye ndashikaye nshitse nagiye kugura inkoko nukuri hari isake banciye amafaranga 100 jewe nabe n'amase wanje isake y'umutuku isake no kuvuga koko yarize iyo sake yari meze gute yari nini bijana bayiciye 100 yakuzwe amafaranga 80,000 jewe mbona n'amaso wanje 80,000 inkokazi kuko je rande inkokazi iyo banciye make banciye 20,000 iyo banciye 20,000 bayikurangiye ku muti cyane umuti wazijya ngwara zidakira niho igwa 20,000 n'ahandi ho menshi nukuri nagura 10,000 ariko barazibura rero wowe uri imvukira uca ukaraba kugenda wikoreye inkoko mu isoko ushitangura kubona ati wa mukobwa wagasupari n'amaduhanira ibyo mukobwa wagasupari kandi nitse ko yonzorongo none aca nwenga ngo duwenye niko inkoko atupo canke kuvuga yuko ushora imiswi y'inkoko cyangwa imbata kare tininda ni twahana cyakambona bigenda gute canke wewe ugiye ushoye mu isoko paza nk'impuze irengarenga shaho twara mu isoko n'imvukira kuko usanga bose bakubona ibyo bitwaye heho nta soni ajo ibyo biri mu bintu bituma imvukira zitatera imbere umwana azavuye yivire rero ruguru ashitse acarangura zarengarenga ibitunguru itomati amashu uravyumva ko ntari wamuzi mugenda muyiruka hanyuma wewe kweshuca kumushorera ntwaye 1,000 we nawe twaye 2 ntuza twaye 3 bimaze kuba bingahe bimaze kuba 6 bikoraniye ku muntu umwe jana twaye 1,000 n'imbaki hari undi yazanye 100 hari umwana yazanye 100 y'imboga aja hahandi nyene no kuvuga ko mwebwe imvukira amahera yanyu baguma muyasombera wa muntu n'umugwa muyashira baguma pakira aza kwiro tuva mu masaha 10:12 ageze mu 100 zavuye muri zamvukira Mubi zamvukira mu jambo namwe ngo muyishinge ya butike canke ya magaze canke ya zembure ajya mahera mari kuyakoranya hariho magaze hariho zembure hariho butike zembure ni gatonya kari gatonya muri bwa bundi bumwe bwo kumabarabara
burya n'ubuzembura butike nayo ibirahana abapanzi magaze nari ikintu kinini cyane rwose akoresha n'abakozi reka bite itabeza gusha ntagora rero ngubu mufise mwebwe imvukira amagize iyo magaze ku munsi mukinjiza 1,100 mu kwezi nangahe miliyoni zitatu ndaziharura kugura mu ishuri ni miliyoni zitatu mu kwezi cyo kiba coroshe wewe tuwasa oya nigeze no gukorako bafata nabi umwana urumva rero nuko rero iza miliyoni zitatu mushe mugaruka ngo muyagabure mwese mwebwe mwatwayeyo muza gusanga wewe ufise wagize y'ibihumbi washoyeyo wewe igihe uja gushora igihe uja kudandaza waratwaye nk'ibihumbi 50,000 bari igihe uja kugura wamuha mushoreye 50,000 mugabo hari uwundi muntu yamushoreye 200,000 hari n'uwamushoreye 80,000 hari n'uwamushoreye 10,000 mugabo mugashavuga muti twese rero reka cyo dukora natwe rero undi mugabi bizatwamenya icyo muduga ucyo mutera imbere ariko kwege byimvira imvukira batimvira ivyo vyumviro uco usanga rero wa wundi no baguma duga yaje afise 100,000 ageze mu miliyoni 3 acabaza akarungikira umugore wiwe urangura gahene impera gace yigura bakaguma kurikira yandi ngo uragura gaka ageze inka n'impene hariya wowe gura tikita mukaze yose umuhereza abaze kubona rero kukora uhembwa ku kwezi ngo gutama nawe ngo ariha neza nako akadeni ngo nzoguha bawe ngo kubane neza no akadeni ngo raza pe nzoguha wewe ugashaka mu rukundo ugacugenda rero kare kwe wakora urisopa mu gatondo ntabana bawe banywa icyayi nta n'imikate barya nta na breba kubera bakwemereye ideni ucica muri ya butike bijya kopera breba nanga ngo vening ngo 18 ngo kuriha neza ngo ndayiguha basi 18 urumva sawa ujya mukati ntabwo bikati yaraduze moto yaduze igitego cyane ngo hose ngo umuntu birazinze ngo bine n'atanu ko bitatu ntongo ngo mukate mutaba ngo ntabona kabone mukate bari ibintu batagaraga ngo mukate ngwisukari ngwibombo ngwikiyeri amusteri ikoka royale akabitondagurira ngo yasamba karamu ngo ya ngo mpa aguma yandika ngo cuma unikirungo cy'isukari ngo yazice ngo ntibagara ngo ndabizi kandi yandika mwikayi ngo miliyoni 5 tugufu ngo kiro ni 10,000 natego 10,000 uco kugasha ushuma miliyoni 3 z'ibiharage ngo kimwe n'ibibiri munani ngo yego 6 ngo mpishupa ry'amavuta kugira ngo sinzobaza naza kugora ngo yeko ngo nangahe ngo 5 wewe ngo mupanga hajya hanyuma kugira mbere yagukoye ko neza ngo kamamaza n'ingoramo ngo gutwaze mutama ngo nada uko bisiga amavuta abana bavuye urugo barazi kutucamera basi agacama amaga we ngo kadogo we she we kadogo ngo ngwana akazarira ngo we boss ngo mutwaze mutama kaze mutama ari gihe wewe usanga ari umutama afise nk'imyaka 40 wo gifise 25 cyangwa 30 ngo mutwaze mutama ngo n'umutama wacu bose kadogo gacitera ngaha no muhiri wawe akadepoza ngo boss ngo ndasubiye inyuma uraba kwise boss nawe rego mwana ngo linda nkwereke igihumbi icyo gihumbi umuhaye kigiye kuri yari uzoriha nimba worisha ibihumbi 10 ibaye 11
mugabo y'isubuko biharuwe hanyuma rero ku mishoro harageze genda gusomera yo wari isubuti ngo watumye umwana genda isubuti kuko sigaye igisubuti yego mugabo tubona neza mu byangara ubine natatu isubuti byane we ngo brango mweko mu ntare kudembya usuguti kama jana tanata ngatwaye bya bintu byanditse ko namba yarowe namba rindi teko ngo benye cyo ngazibiri ngo watumye ngo badame baje gutora mu bibiri y'abasaba bashitse ngo yeko ngo haru ijana niyo sase nkana wenga ngahe aha muri vile benshi uhembwa menshi sama jana 3 nitoyazi mishara doyembwa turasamiye usiranya ngahe mupaso uri aturasa ko musase ngahe usiranya ngahe sase ngahe sigaranye bis bagize kako yari usanga pale za kuva mu kamenge bishamuri ivyo bitanu biri himisi neranga sipleni usiranya ngahe satrand bega n'uburyo ubu kugira ngo ujye wewe n'umugore wawe muri babiri inoti 10,000 muhira sasa kumugore kitse ku bintu byo kurya fata rero kujya dimi fatran turasami rero ngo ku musuma nuko rero bizotuma imvukira zidatera imbere kubera wewe nta pusa kure ndani nivyo kuganira ko ariko baba bafise amafamiye gahanyene bigoye bizinze neza cyane uri ruguru rabakanye nabyo byo bigakunda yego akajya adasoye neza cyane none gashaho imvukira natongo ufise urimamwo byose bigenda abana mu tunga ku rugero rumwe hariho umva ntuze so wawe arakwara akwaye ni umuvuza nyoko akwaye ni umuvuza ikwamurikana bashikawe mu bana bavyara bawe baramumwa kandi rero bashaguma ngo arayora nkora nk'akarero nakubwira bumva amakuru kuravuga yakwiradiyo ya Burundi bwose mukanyumva Tanzania yose Kongo Rwanda Uganda hose bakanyumva isi yose bavuga ati arayora hariho amajambo bakoresha abantu bavuga ngo ntuza arayora niyo baguhemba ngo arayora cyangwa ngo bashirane ngo amajata ngo yagutoje ibyo ngo make mu miliyoni 3 kumuhembe ko majana atatu ni uhembe mu kwezi cyera rero uhembwa turasamiye nkaje mva mu kanyosha uhembwa turasamiye ugacuva mu kanyosha bisi ni 6 senha wajutonda mu kigobe ni 1300 allez retour 1300 ça fait 2600 je fais ta 2600 fois 30 bichiriba 78000 ibihumbi 70 ntujora bakayikatrice turambaza yego aniyo ndose ibihumbi 78 ije 78 kuremo yaba ukuremo yaba jana 3 wasami ukuremo 780 ucusigarana desa kombi fende na bukasa kandi uzaba hawo kwigisha ariko nta muri mabasa bibiri na 200 Wala uziwa kazi muzoja uteza gufungura kugira ngo winige Kasha tugera rero tugafata akabenye benye igihumbi bachufa kinusu ya mata majani 8 aba majani 9 chugwiza n'imisi 30 y'umurongo kindu yagabanye usiranye janana muhira ntibajya muhira wahaya mahera make uyu no muzi inota 70 kugira ngo bajye 20,000 fatran yanga 600,000 none urakora ntukora oya udakora ho urakora mugabo kumushahara uherekeza abandi ico kirundi ciza
nuko niko bigenda ivyo rero bizotuma umuntu urinda ko azokora agura n'ikinga amina kandi uzi ko akora uca usanga rero ko uri imvukira hahantu uvuka bagaca guma bavuga ngo arinana so nanya ko nabo ngujya ngo n'umurozi baja gucisha ururozi ngujya ngo n'umurozi akoreye yose nabyo biheyga ngo vuga ngo yigera ngo ni pana bera mu burozi ukaza wumva mbere burozi bwe ngwana ngo yaronze umusenyi ngo yaronze umusenyi uri mu burozi bwiwe bumwe ibyo niko nakubwira je byarashikiye navyo nta mwashyaje hanze mwabonye hari umusenyi haje je mutama wanje abyara anyagiriza ko nahanje uburozi aho niko nakubwira ukuri anyagiriza ko ariho nahanze uburozi ngo kubera amafaranga mpembwa yose ngo yaba ntaja mu burozi ngoma naguze imodoka ngo bakorana bose bafise amamodoka umugabo we kubera uburozi nta n'ikinga yavuze abavura dukorana bose bahiye nta n'umwe azi navyo mugakora ngo bakorana bose babuze amamodoka hano ikindi kintu agenda kwihagira ngumva ikijya gihe cy'umwaka iheze nyakwigendera Petero Nkurunziza yarize kumpamagara kuri tampeti niho nari yarampaye ibahasha yampaye ni je nenga yizi nawe ravyo muganaga nakubwiye yuko abantu benshi bemeje ko ari hagati y'imyaka 10 yampaye muganaga nakuye ko tano muri wenda yampaye cyo muga abantu bafise abantu banyemeje hari n'abambwiye ko yampaye imodoka uyo munsi bo hari n'abaje kundaba muhira baje kwa imodoka ari yampaye kubisa numva rero abantu rero biragoye burya rero kwitwa imvukira no kwigumya imvukira zigira zihora n'ingorane nyinshi cyane burya ndabaza kubibona kugira ngo ateye imbere biravuga ntiyagiye ko rero n'abarozi rero bakuroga bavuga ati ujya muhungu wakuzi aherana imbere rero ndaho nyine ukagenda rero widagadaga ngo ndatera inkuru abantu twego baryohera bagahorera bagacayora kavuka aho nyine bijya bintu birabaho inshuro umuriyaridi apana ndavuga ijana ku ijana umuriyaridi je bijyanyemeza ko bitabaho ati gitu yego none ngo aho mponyoye nambaye ikirato uza kuhatora ifu kandi ata contact yabaye umubiri naho harigo ninde yahonyoye nje naho nyoye ariko ikirato nikira umubiri wakoze hasi wamutumye rijyavuye ngo ati genda unzanira aho yahonyoye zonyene bari kwiye mama gusa nkunda ahonyoye akaca ahonyoye undi bintu mugende barimo bose cyangwa bafata bose igituma ndabishimye oya imodoka nazoga karatavu isigara hasi ega wonyeye wewe mwivu ikirenge kiricapura kimaze kwicapura rero baca bayora hajya nyene kicapura ravyo ibyo ndabizi gutereye ndabizi kubera ko yarashikiye kinabuze umwana abuze umugore ravyo umugore wanje baramukubise ubudago hajya rero abantu bavuga uburozi hakaba abantu bavuga amangetengete urabyo hakaba n'ubudago amangetengete kaza muri zose n'ubudago yego nako bameze gute oya ngomba ndabikoresheje gutyo nivuga abantu bakoresha mugabo ubudago nyabudago baragusenya ntaho butatu ukavuga utwara birukira gufashe neza bijye ubona basengera bikiruka n'amangetengete bijya basengera cyangwa ngo muzenya Yesu ngo turahiye ajya n'amangetengete ubudago nyabudago babugukubise barabugucumita ukiwanika babasenze bagiye kare ivyo niko nakubwira n'ubu ndabishimira nta bisumishwe wanje agwaye
asara n'umusazi yamusaza niruka agasara abasenzi baza kumusengera muhira n'ubu ari masengesho abasenzi baza kumusengera muhira mwagiye yego mwapfuye bikapfuye muvemwo turagiye agaca turuka mwisho wanje akavuga ati wumva gute cyangwa meze neza uri sawa reka bagenda neza batore batatu cyangwa isaha yo bigasubira bikagangura bigakomera ureba bafashe iyo mutwe amasengero agumaye hari kugenda neza uko hano ubwo rero babyita ubudago bramurikira rero mwebwe mwagize amahirwe mukajya kuba mu gihosha zagihosha ngagara rohero de kinindo zijya zita kartinoble zijya ibintu nk'ibyo ntabyo uzigera usangayo ntabyo uzigera usangayo ubisanga ziriya za kanyosha kanyosha ruziba mukungugu kibembe kamengi kinama buterere mutakura urabyumva za marambya iriyo aho birahari kabisa rero za kabisa zozo ntituvuze ibyo za rumonge hari abahinga barakorera mu kigo ntibibaho ntibibaho uri mukuru twatugiye mu madesani baragukorera mu kiyo ukabibona neza ibyo si ibyo ubwo n'ububeshi ni ibintu abantu biba byatuje mu mutwe kwa rutonde hari aho urabibona dada yawe face to face amatu dada yawe yewe nagenda kuganirira narabaye ahantu muri Kongo nabyo hariyo ahantu bita Kitutu Mwenga uri kuranyumviriza wese yakurikiye muri Kongo arahazi Kitutu Mwenga niho bakubwira kwa Kiswahili nasema hivi balipokonga shoka mupine ukabaki bisigura ngo baraturiye ishoka ziko icuma umuhini wasigara ufata bafashe ishoka ibyo ni ibintu by'ukuri byabaye hari maseremoni yo kwakira mu butu seseseko kukungwendo wa zabanga yoba wewe wavutse nawe yaritavye Imana kuko ndiko ndakuraba uravyumva mugabo jewe ndibuka n'umuntu je nakunda cyane gushika n'uno munsi naramukunda cyane gose mu butu yagiye ahantu bita Kitutu Mwenga baraza mu kumwakira bagira iminsi mikuru yo kwakira umukuru w'igihugu mutugenegene berekanye bacanye umuriro ngaho baca baza n'ishoka ijya bita mu kirundi njyankwe mbega urazi ishoka cyane wabwira igitiranwa nka bitatu by'ishoka oya ndayizi ko ari ishoka okay kandi ndakubwira bayita ishoka bakayita imarabiti bakayita injyankwe ishoka imarabiti injyankwe abandi bakavuga ngo ishoka hari n'abantu bavuga ngo ishoka bivana n'intara rero bafata yashoka bayishyira kuri wa muri kuraka bagira ibyapa umuhini ntiwigeze ufunguka ko muratora ariyo wari gushira ariko ishoka yose irashya irahera umuhini usubira kwa kundi icyo gihe mu butu ntitwari kumwe muga n'amakuru y'ukwizera yaciye yurira indege yakajugujugu ariyo bakera abarundi bita makarabiya ariyo mu gifaransa bita helicopter abonye ibyo
yuko yamurikira abantu benshi tutumwenga n'ubu baracyafite icyo kintu hariho ahandi ngaho muri Kitutu niba atari muri Mwenga hari ahantu bita Kinyami n'agakate kabamo abagore gusa nta mugabo ari aho hantu Kinyami ni Ngozi rero umva ko ni Ngozi muri Kongo rero hariho abantu b'abagore b'abahinga cyane mu bijyanye no kuroga ukeneye uburozi baguhereza urashaka kumaza ati none wewe gambye umurozi rero akazi icyo kibazo urashobora kwimbaza reka kwishura utakimbagije aho hose nagezeyo cya gihe habaye intambara muri Kongo batera bagwanya mu buto none nashize aho hantu kubera rero twari papi twasanzaye ntibakurikirana umwumo bakurikirana umugwi bajya bagwanya ibyo si byo byatuzanye si uko rero ubu jewe iyo nagenda rero muri ibyo bintu abo bagore n'ikinyami ndetse n'ubundi mujama sinshimye kuvuga izina ryiwe kubera yitiranwa n'umunyacagwahiro umwe hano mu gihugu cyacu niwe twabanaye rero yaratiboneye na nyine nagenda kuganira abo bantu b'ibigezi bahunga baravuga bakagira imiti yabo bakavateka tubahamagare turaba aho bageze bafata ikiyo bakagisiga ku muti ugashaka ko bajyana wacu ubona abasoda ariko baragenda ibyo ni ibintu niboneye n'amaso yanje ikigira kabiri bafata igiti babaze kujya kwibase kandi nabo nacyo ntibakita base mugabo cyaba ari igiti babaje bagaca bashyiramo amazi muri icyo giti babaze hanyuma bagashyiramo umuti bakarabiramo ibyo byose barabona abantu baje bagaca bagenda rero ku mpande zimwe z'icyo kigwati bagaca bashingaho ibyo bita ibiheko batubwira ati mwebwe icyara umutekano naho uzobasanga twarinze tuhava kubera tubyishakiye ubundi bwobwo nta muntu yigeze ahabona ndashaka kumenya baraza ntibababone nta muntu n'umwe yigeze ahahonyora ni ukuvuga iki ibarabara ritumbera aho hantu indege nta n'amabarabara ariho aho hantu hari ubuyira hari ikintu bita kumangene n'ikirega kumangene nk'ubu tubakuramutsa abarega nimba tuzogira amahirwe tukaronka abarega bazodukurikirana barega Sambawinyo Misago Mikizi abarega mwaramutse Misago Mikizi amakuru yanyu ni nkuko nshaka kubaza ati mwiyumvira gute nyawe ati bundi bwa bakengera nkuko nshaka kubaza bikuyumvira akubaza bundi bwa kukengera ashanisho bwa nikengera rusoga ndiko ndiyumvira neza ivyo rero ibintu rero bikwereka ko nagiyeyo ushaka kuramutsa nyoko umuvuga uti samba mono muyomba marume ni mono samba mono samba ni jambo mwaramutse nk'ubu unye ngomba kugamutsa umujama yambwira ati samba monane icyo rero nikirega arubwira ko kireko nashitse ibyo niko navuga atari inyama tuzokurondera duhe true story nicyo tuzobiyaga muzoze biteguye ubundi munsi uduhe ikicu iganiro cyose tubwire iyo parcours yose yego uko wabaye aho hantu tubwire n'ibyo wabonye byose ni byinshi cyane waraduze ari mwebwe arase cyo kubahiba n'ubu turi kumwe kwanda nagusanze wawe kwanda nagusanze wawe n'abashitsi wereka teza kuzanye sawa natwe twofuza kuturamutsa nzoze turagukumbura abakunzi bayaga nawe TV baragukumbuye
watubaza mu kurukuru yego project manager ama bon objectif yari yatuzanye kuramutsa yego tubona aho ubaye twashatse no kubyereka abakunzi bawe ubone yuko ugihari atawagiye kandi bizera neza yuko ibikorwa bigiye kuza byinshi by'iwawe yego cyane bitwemereye cyane ibikorwa byiwe byinshi bigiye kuza kuri Yaga Nawe TV udogume muri maso tubasaba abantu mugari abone kugira ngo muze murabona ibiganiro byacu ko bigiye biraza wabisonze na cyane ukakengera nta kitu basaba ni like comment and share muze murapartage abagenzi banyu abakunzi banyu mu biganiro tuguma tubereka mukuru rero ari mu kazi araje mu kazi ntabwo tubone murabona ibiganiro cya mbere ciwe n'ubaragarutse kandi ngo aduhindira ibiganiro numva yuko yanabitwemereye nakemukire cyane ntafungura ngo turafungura mugabo reka tube turashima cyane ndifuza kandi ko twarangiza kuri kano karirimbo aho bari hose nabenda gusaba ko amashyi turangiza kuri kano karirimbo umwana w'inkende nta munezero atarose sosoma nta munezero umwana w'inkende nta munezero atarose papayi nta munezero umwana w'inkende we umwana w'inkende we umwana w'inkende nta munezero atarose papayi nta munezero we umwana w'inkende nta munezero atarose papayi nta munezero umwana w'imbata usubira n'icyo ndiko ndagira nawe ngomba kubishana umwana w'imbata nta munezero atarose imisiba nta munezero umwana munezero atarose imisiba nta munezero reka tugushimire rero urakoze cyane reka ndakurabira hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo muti